Gasabiti. Ni sawa. Urakomeye. Ndaho nukuri. Misi nyinshi. Cyane. Uko wapatiye? Umwanya urangora nkumva akazi nkaca asubirayo. Nkubugira usubireyo. Ahubwo hinge ndagwanka. Oya, nibwo rigora. Naciye ngaho zinari yantumye. Ngo ndakuzana invitation. Invitation? Ambo? Asale rero je ndagiye. Sawa. Ngazosubira. Zini. Kira mariage. Akugamana. Naruti ndengene gama. Aragize mariage nukuri. Man. None ibarabara ryose riraheze. Aba bose batuvukana none je nzozaganira nani. Nkubu unyaza bambwira ko tudasanga ivyimviro. Nkubu nukuri oya man nukuri ndagusavye mwana unyishure nanje nukuri man. Ndakwingize nukuri unyishure. Man ndagusavye nukuri. Nukuri bose baraheze. Man ndawe nukuri. Oya nukuri je ndagusavye nanje simbura umugabo nukuri nanje. Reka birateye isoni man. Mwana nukuri. Ruzini ujye nyene. Kuri je oya gira ico ukoze vraiment. Mariage, Ruzini. Nanzo haturikira je. Nukuri. Wasize ruguru none n'amahoro gamuruka. Ya ruguru barakomeye bose nabasize baramahoro. Yego kandi barabatasha ngo nimutahe. Yego Nanyokuru arakomeye. Yego mutazana inzira ndamukumbuye. Mukumbuye mugabo ubu hari akazi kenshi basha. Ubu ariko arabagara ibiharage. Ariko arakora utuntu tundi twose no kurembera. Burya yataba nkuru rubanza rwari ruguhambaye gutya jewe na jewe sinari kuza kuko ubu turiko turabagara no kurembera. Natusanzwe turi muri itegura y'urubanza. Urabona umuntu iyo asohora umwana we wa mbere w'imfura. Ategereza kubyitegurira rwose. Nikora nyine kugira ngo abantu ntibaze bahave bagicisha mu ijisho. Sawa reka turabe ico twokoza Imana. Namahoro. Heko namahoro ariko nenza n'umutwaro pasta. Je nta mugabo ndaro. Kandi imyaka imbanye myinshi. Nama nabisenge ko mwana kimwe gihinduka. Batoye banje baranciye ko abagenzi banje bose. Sinzi nako nagira nukuri ijambo muvuze ndaricekira uko nyene nizeye yuko ngira ngo ahubwo dusha duhurira mu nzira ariko nta gihinduka uwo ndamukije nawe umenga ndamusezeye Pastor Jane kuri ni uwo mutwaro nari mfise shaka mumfasha Ego numva ko ufite ikibazo ariko kandi numva ko wakimaze kukibwira Imana rero nibaza yuko Imana wabwiye ni Imana yumva kandi Imana yishura cyo nakubwira ni kimwe nuko ushishikara kwizera Imana kwitega umunsi wawe ukwishurwa n'Imana kandi nturabe iby'abandi ariko ushishikara uhanze amaso Imana Pastor nako ntagize narasenze igihe kinini ndabyumva ko mwasenze Imana kandi kubw'igihe bigatuma ko mushobora no gucika intege ariko hari ahantu ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yongera kubacira umugani ngo bahore basenga ntibarambirwe no kubwira ngo ushishikare gusenga Imana nturambirwe uzobona Imana ikwishura ku isaha yayo nanje nk'umukozi w'Imana nzogufasha gusenga ikibazo cawe Imana izocishura ni Imana yishura amasengesho Uretse n'ibindi kubiga kibagira dote yawe. Nukuri nyine uramaze kutibagira. Nukuri hamwe wosiba numa byombabaye. Nase gusiba nukuri nyine nibutse nyine Ariko byogenda gute ngo wibagire dote n'ukuri mbere ya Ruzini. Reka tikesha. Niyo wambere yagize tumva ko dukorana. Hama ngo usibe amara. Reka. Ibyo nyine ndindire kunzofasha n'urubanza. Oya tuzorukora mama ntugire ingorane. Tuzorukora kwezi.
wahejeje Ego nahejeje. okay kuva nigiye je numva narusha kugira ngo nutumashini mwe nimuruha we nuruha Lazaro ndeka muzava musara mwamye gitondo kw'ishuri none musa apremidi musubire kw'ishuri kandi turi muhira katuruhuke rega nivyiza kuruhuka rega navyo birakenewe oya ni mugarama kayi Lazaro tuke twige so kwiga neza ni hacari umwanya reka kutugora rega mwe murantwenze nimurabona abagabo bagenda bivugana mu nzira nuko barize cane bagaca basara mu mutwe muzova musara ahubwo Lazaro urazindeka ahubwo mugarama gato turatera inkuru ntugorana tuvi ruhande oya niba wahejeje genda tureke sivyo turatera inkuru nibutse inkuru akagabo gatashe kaborera kugira ngo ndayibandanye mutuza kugura amakaye mugare amakaye ndabasabye mugare amakaye kugira ngo mubwirize yari ishoka amagabi n'abangikanye umviriza mugare amakaye hanyuma ncimbandanye umviriza rero hanyuma akagabo katashe kaborewe umunsi imvura yari yaguye kaca karaza kaje gashika ahantu hari ibiziba kaca kabona umviriza ahubwo hagarika no kwandika wumviriza kaca kabona ukwezi muri vya biziba kaca kibazo ngo ukwezi kwatwawe umviriza namwe hanyuma kaca gasanga kaje ngo gasova ukwezi kagufashe kagi kaca kitera muri vya bizimu zose zironekana umviriza nayo igitwengeje kiri sinzi ukuntu gahindukiye kararabe ngoreka kwa kwezi nagufashe zirararaho iyo ukugeze okay wahejeje none n'uyu muzima muryoherwa gusa bivuga ko muryoherwa mwiruhisha umva nimba wahejeje oya haracari umwanya wo kwiga n'ejo ni weekend tuzokwiga reka rero dusenge ko urabona ko umwanya ugiye tutangura dushima Imana turasengera umugeni wa Kristo reka turasengera ishengero en general reka dusenge Gami turagushimira neza kwawe Mana turagushimiye ko Mana utwemereye kuba hano mwami muri no mwanya mwizina rya Yesu Kristo Mana turagushimiye ko utwemereye guhagarara no Mana muri no mwanya mwami Yesu Kristo Mana turaje Mana dusengera umugeni wa Kristo Mana turasengera umugeni wa Kristo hari hose mwami Yesu Kristo Mana hose atane wateje kudende bukigwa Mana hose atane wateje intege nke Mana Mana rekubiyereke Mana mugihe gisaniki Mana rekubiyereke Mana ubigaragarize nk'Imana Mana Mana rekubiyereke mwami rekubiyereke Mana ubaseruke ko Mana wo satani yagiye kubashiraho gakengegwe Mana rekubakure ko Mana gakengegwe mu izina rya Yesu Kristo Mana ubigaragarize nk'Imana ubiyereke nk'Imana mwami Yesu Kristo ko nzi neza Mana yuko wamye ubikora Mana kandi nubura bikora Mana ndagushimiye Mana kuvyumvise kandi ndagushimiye bwiye kubikora ndabiseze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen gute kwaciye wicara warushaka kanya Yonda gusaba ikintu kimwe dusenge twicaye hasi oya sha Grace akakanya ushitse reka dusenge twicaye none ingora oya haguruka dusenge haguruka kandi kaje nicarire je shaka gusenga nicaye none ufashwe niki ga Grace fashwe niki none akakanya ushitse uzurushe Nanaguye ko nduje cyangwa gusenga nicaye. Oya. Nabonye ko utari kurasenga. Haguruka dusenge. We nawe uragura. Ubu nawe reka dusengera igihugu. Igihugu.
oya kuko dukeneye abagabo reka tubanze dusengera abagabo ayo ga Grace uri yagiye ko ibiri ivuga ngo musengere igihugu cyanyu nishira amahoro nta munsi w'amahoro reka dusenge Mana turagushimiye konge Mana kutwemerera Mana ko tuba hano Mana turasengeye igihugu cyacu cy'u Burundi mwami Yesu Kristo Mana wakiduhaye nk'umugisha Mana wakiduhaye nk'ingabire idasanzwe mwami Yesu Kristo Mana turagisengeye Mana kugira ngo mwami Yesu Kristo Mana ucuzuza amahoro mwami Yesu Kristo Mana reka ugiha amahoro Mana impande zose mu izina rya Yesu Kristo Mana reka tubone Mana gitera imbere mu buryo budasanzwe mwami Yesu Kristo haba mu burimyi n'ubworozi Mana haba mu magara y'abantu Mana reka Mana mu buryo bwose Mana tubone igihugu cyacu gitera imbere Mana uzobukoze Mana ugeneza abakirongoye mwami Yesu Kristo Mana kugira ngo natwe Mana tubonereho mwami natwe tubeho amahoro mwami Yesu Kristo urakoze Mana ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze amen reka kungora sha Grace yaguruka dusenge je ndakumva senga nukuri je ndiko ndasenga oya none waje kugira ngo dusenge ukuraje inzara nukuri oya haguruka ndagusabye ndakwinginza ahubwo dusenge numvise ko ndiko ndavuga amen oya amen yonyene ga Grace vraiment wana reka kungora kuvona senge imana ntiranyishura sindaronka n'umugabo kandi imyaka iranjaye none ufise umwana nyabahi ingorane nayo kubwiye ariko nshaka kunyuma ufise ingorane yo kuronka umugabo